Yes, of course, my name is Star Boy all the way from Star TV. Call me Star Boy, aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Lift, Mr. Recorder, all the way from Burundi, East Africa. I'm the number one presenter, last man presenter. I like to support everybody. Don't forget, I'm Star Boy all the way from Bujumbura. Right now, Turi NGOZI, bita muri shango. Turi kumwe n'ivyana vyiza, ivyana bitagase. Ari kiri hariya hamwe n'uyo unyi. So uko biri kose turi muri rally. Right now tugiye muri rally ya mbere ejo no hazaba finale. Ndabona n'ababosi ariko baraza gusema modoka nyene ameze neza tagasi ariko nanje vuba kubanza. So uko biri kose mubandanye kudushigikira kuri Star TV naje kubereka rally ukuri ukuntu iri kwiragenda uko biri kose ni Star Boy. We have the best exclusive news. Yes, of course, uko biri kose biba bimeze neza na CEO wa Inkinzo TV. Right now turi kumwe ni ibintu bimeze neza cyane, turi kumwe na cyamamare yabonye inkumi kenshi cyane umutima urahungabana. Yabonye inkumi ziva mu kirondorera. Attention ave ko biri kose ujya mutipe na waci yamufata kugira vyerekane ko bari kumwe kumbe ari haya. Yes, turi hano bita muri Shango, kama ni Shangwe. Ni muri Shango mze. Umeze neza. Ino mukunda gufungura uduki none papa. Muze arahunze. Abantu bino baratinya kamera bace yiruka. Bahita muri Shango. Nenda kwa kijua akunda gufungura. Nawe ucitinya kamera wari wirutse. Ino bahita gute? Bahita Ishango. Bahita Ishango. Mukunda gufungura uduki none. Agatoki IBITOKE byarahonye ubona ko byahonye none bande babihoneje gamutama oya ni ingwara ni nyinshi honye bitoke bahita muri Shango ni zone canke ni commune oya zone ni mubuga ku mubuga okay umva ino rero mufungura utuntu tutu ibijumbu duharage kandi hari imbeho nyinshi nta mbeho nyinshi kwere ko tumegipima ibiro byinshi none ko ndumutama mirege ipima ibiro byinshi ni gufata nyene imbeho kugire kagira ubona yuko ngenda nzahuka kubera kagira ico oya aho wafungwe wahejeje nabuze ahubwo rabo ntane y'amajana tugiye kuraba rari Didas. Uko biri kose murabona ko haje amamodoka menshi cyane tuko turaja vere ahantu haberera rally nibaza ko finale rejo no munsi after party za kubera muri ex Belvedere aho dramati aho aza gukora ibintu by'amateka aza kuturirimbira muri ex Belvedere no tuzoba turi je nashikiye muri Sangwede kwa Jeremy Alice. Sangwede kweli ni yambere nimbura umunyabujumbura nimbura mu diaspora utagiye muri Sangwede wabuhombye kabisa. Nimbura umunyarwanda uji NGOZI ni hafi kaza ni modoka uteruza direct abantu batinya kamera ariko wa mutama ngahi nyuma yaciye yiruka muga turacari kumwe. So uko biri kose rero Sangwede ni hotel nziza cyane ikora ni sosi nziza, isosi y'inkoko, isosi y'ifi. Ega nagihera bangaburira isosi basha ujyanye haswe kunanira. Aha rero ngo bahita Ishango ku mubuga. Ndahazi mabuca uri ku mubuga akabebe karakomeye komera uko sawa umeze fresh abantu bo ku mubuga mwabumvise ikirundi cyabo kivuga ko nyene nico kirundi cyabo niko bivugira nipatie elfu ni kunywe ni nunue fanta ico ni kirundi cyabo okay haje abantu benshi cyane nibaza ko ndiko ndabereka ahantu turi kugira muhabone mubone yuko igihugu cyacu cy'u Burundi ari ciza cyane ni kure turacagenda ni hariya ruguru mugabo turashikaho bari kabisa
hari n'ibintu bikaze gose. Woca nta kibazo twe turahagera tu. Izi modoka nuko hatari mwiyanje sha. Ntacyo mugabo nawe urabona ko buri kinindo iyo bije. Oya, bona ndazana igitambi. Basha ariko ni kuri tarisha. Ubona indiraza. None ntizoza. Abafise inda no babafise amamodoka. Twe ngaha turakomeye. Yeah. Thank you Joachim Smith. Iyo niziri NGOZI kenshi ni wamfasha. Nyene umuntu ankoya apana nkene umuntu ankwara muri siporo. Ibyo nari mvuze si ibyo kubera agenda kijijwe. Joachim acaza kantwara muri sona kwa Jeremy. Aha. Oya. Je bihumbi bitanu gashaho tuko turaza n'ibirenge. So uko biri kose murabona ko haje amamodoka kazi. Iya modoka ya John iriya nzoyigura. Nkiri umwana kera papa. Yego. Navuga ngo nzo umupiloti. Umupiloti urababona? Mugabo narakuze nta sinamubaye. Oya uzomuba. Haje nawe wavuga ko uzobiki. Ukiri umwana Aje navuga je ko narutse ndagiriye ka. Navuga ati je naye nzotunga inka. Wavuga tuzotunga inka. Navuga ko nzotunga. None wagiye ku ishuri? Oya ku ishuri ntawe nabeka bisi. Kubera iki? Kubera nari niragirira inka. Muga izo nka rero wavuze ko uzoragira warazironse. Hano Ubu usanga ufise nk'inka 10. Oya nubu tubana 10 zofise zose zirantoshe cye. Mugo urazifise? Yumva none. Nubwo yoba imwe yitwa inka. Kuko ntarago imbwa nti impene niba imbwa kandi inka ntiba imbwa. None nuko. Inka ni inka. Okay. Turi ku mubuga. Zone mubuga Shango. Mugaho twakaganiriye ujya urambwira iki? Ndakubwira iki? Igiki? Icyo ubona cyose kimbere nyimba agafanta imva. Ntacyo urampa agafanta. Je uramenya nitwa Starboy. Nta mafaranga nagendanye. Oya. Ega nakare ntiwayamara uko wagendanye. Ndakenyeje. Ati n'amaburi iburi. Ndikeneye muzehe. Nta kintu mfise. Ariko umunsi umwe nakironse. Ciao uzakibona pe. Nta kintu mfise nyene dutera inkuru ni no ku mubuga ko ibiki vyabaye kera nyene nk'ivyo wiba. No kuri kintu ari natural sana. Ibintu vyabaye kera ino muhora mubwira nk'abuzukuru banyu nibiki. None ubibona ko byahindutse rega. Ibintu byahora biza ku murango ibi byahora biza mu ijoro kandi nkanya. Imodoka ibi wabisanga ngaha None no mukunda none nta tuntu twabaye kera. Bana kera ari kuvuga ati harabaye abami harabaye ibi. Nta babirige bazina. Cyane wowe uro muri nuze muri none ko. Abirigi nabo wabonye. Nabapfumura bino ntibabaye. Gusa barabariyo. Oya ntavyo nzi kubona ko umenye ikintu ari uko wagiye kugikora. Bamwe bakira ku rutaro nabo. Ubona gatara mu ijoro fya? Oya no ibyo ntavyo ndabona. Ino ntibacaye ko numva ngo baca ku bitoke. None baca ku bitoke ubona hari bitoke bikihari. Irahari. Byaraho nyine. Byaragwaye. Ingwara yarabitwaye. Hahano turi kugenda si hafi baca. Imodoka rero n'ukuntu twashyize hariya karabaye. Nabo ngaha nta nkirengana. Mugana abarega baza kugenda ariko natwe twagize. Ko turi hariya twe ni sawa. Mu gutaha biraza koro. Muga ikigori ndabona kiramera. Ikigori no nziza cyane. N'ibirayi. Ndabonye ibirayi. Abantu batazi ibirayi yo biva. Ariho babazi ibirayi biva he? Ngo baravyaha kujya ku myembe. Muga barabere bija mu kuzimu. Ikiraya ngiki. Barabivuga nyene. Hari abavuga ngo bavyaha kujya ku myembe. Abana bakuze bavuga ko amatava ku kinga. Bariho. Bakuze neza wa mutware. Kiwaje. Bakuze neza. Muga je nakuze ndumurimyi ndima nikorera intuze nyine ntabire ku mutwe ntwara mu murima. Mbe muzehe nawe ntavyemeye. Yako mbona usa no gutabikoze nk'icyo. None no kwimosha ko vyananiye shiramwe direct. Kwimosha vyarananiye. None abapolisi barandamutsa aho kunsigira n'igihombo. Nago babisigira inko.
baramubwiye uko nawe asohoka abantu bavuga ngo ibirayi ngo bavyaha imyembe sha wibaza muze ibirayi byahora imyembe barabirira sha wibaza abo bantu abo ntumva ko aribo bakuze neza je nakuze nikorera intabire nk'umufuko upima ibiro 80 jana mu busizi ntumva ko ndabizi ubusizi barateragira ibiharage za ntuzinya jone mu kuca pantaro urabizi byo na kirundo kinure byo byose ndabizi twakuze ubuzima nyene bwari bugoye kandi n'ubu buracagoye kubera ntacyo turaro ubuhoho kuri twebwe impirahisi we ntuba kufise inka je ntayifise muzehe wewe yanka nkawe yo kumarira iki wowe uyitunga ngo ikozi none inka sindayitunga kugira nze ndayirya cyane ndayigurisha atanagahe nifise oya nivyo ukora noya nivyo akora nk'uyu wowe botonaje none barayi nkaja kwa intuzenya bavyita gute vya bindi baha batera bimeze nk'intuzenya bimeze nk'ibigori bikiri bito tirisakuma ndabizi mutama we nawe ugomba ufate nk'umubosi yego je no arimo arakubwira ngo itarashiko yego muze namahoro umeze neza ni neza namahoro je banyita star boy star boy niko nitwa ndabaramukije namwe nawe ndakurabuka bakwita gute nawe papa je nitwa Gerevas Gerevas sogo wanje imana iguhezagira nawe guheza utera imbere papa yego sawa sawa sasa mbona mnapenda franga mimi sina pesa I haven't money I'm poor man I haven't money I'm poor man huh bro kandi ugumbwira igiswahili atani iconze reka je ndumunyamisotsi ari umusana b'umunyamisotsi none wabonye ko gutewe n'umusazi yo abakunzi ba Star TV salam mumeze neza this is Star TV audio from Burundi. I'm Star Boy, the number one presenter last man Burundian presenter last man Mr. Ubeshi, Mr. Recorder, Kimararungu, Lifty, Meet, Home, audio from Burundi, East Africa. You see, turi ahantu bita Shango. Kumubuga. N'amakinga arahari. Hajya handitse gute? Birashoboka. Twese birancanze. Kumwe twese birashoboka. Hariho ni jezi bakoze zimeze kutya. Ndabizi. Mr. Meat, tugiye iminota 13 tutarashika tugiye. Yes, of course. My name is Star Boy Audio from Star TV. Now twamaze gushikana ariko hagira atangure. Are you okay? Baba kweli Faraji group Lari, NGOZI. Lari. Right now turi ahantu bita ku mubuga unaona sosiko fresh. Kule mbona uoneshi kubona wanaishi manchoncho. Kokote. Naona vitu viko. Mahanjumati This is Star TV right now. I'm Star Boy audio from Burundi. I'm the number one presenter last man audio from Burundi. Don't forget. So turahantu urabona ko bariko barategura ukeneye ivyo kurya, ukeneye amafiriti, ukeneye gypsy mayai, ukeneye imikati hariya inyama imeze neza cyane. Ibintu byose birahari. Iyi ni Star TV abantu muko muradukurikirana urabona ko ari ibintu byose cyane. Ejo ni finale, after party iraza kuba urabona ko ari ibintu bimeze fresh. Abazungu barahara barahu byose birahari. Tumeze fresh cyane. Imana ibahezagire. Thank you so much. This is Star TV audio from Burundi. Thank you so much. Harajyoshe mwabibonye abataje burya bahombye sha
Abataje bahombye. This is Star TV, order from Burundi. Thank you so much. Wagwan. Siamaliza mimi. Maana tuweze kuonyesha nani yetu senge pale faraji grupe kufanya publicity. Tuongee na shika. Kama tukana namba yako. Yeah. Mwatumika ngozi. Rafiki yako Rune, tunatumia ngozi. Sema acha kupatia utie namba yako hapa. Wagwan my people from Shango. Are you okay? I think mumeze neza. Radiyo mu misozi usanga iryoshe. Abantu bataje bo mu muji bahombye pe. Abana beza niho bari. Aba boss. Niho bari. Bana naona pako fresh. Wagwan. Utamuweza. Wagwan. The people from Shango, from Mubuga. Hano waza kwera depart. Wagwan. The people from Shango, Mubuga. I see London, order from Burundi, umusaza, mu engineer ndake agacumba umuntu. Mwamubonye mu engineer Landry, engineer, dessinateur, projecteur. Yes. This is the people order from Shango. You see, CEO NGOZI TV. Thank you so much. To support Star TV, to support Star Boy, Faraja Group. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Faraja Group. The people from Shango are here. Sasa ni hari imbere. Burundi is beauty. Burundi ni bwiza cyane. Sasa Kevin anabura. Wagwan. Hano haza kubera nyine depart arati. Iyi ni depart ama ni arrivé? Come and see man. The stage are there man. The stage are there. Is two stage or is one stage? One stage. Yeah. You see right there? I see. You see the good praise, man. Uliandika jina aje? Ndio WhatsApp. Ukitia hapa ndafika naitia hapa huko. Sosa nefu. 730. Kani ngambi? Wewe wibise wewe. Inkoresha ngana ntabwo ari ya WhatsApp. Okay. Sosa nefu. 730. 730. Ça 50. Yeah. Setu machumela. Okay, nani yetu Faraji group yetu.